turi kwigenekerezo rya 24 Nyakanga mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize igipolisi c'u Burundi casuye kwirara mu banywanyi b'ishengero ry'aba Adventiste bo munsi w'indwi aho basanze bariko barasenga babagwamwo barabakubita abanyamahanga murantunge bagera ku 138 harimwo abanyeshuri bo muri kaminuza 30 nibo bafashwe baranasubizwa mu bihugu vyabo igipolisi c'u Burundi kigasigura ko birukanywe mu Burundi kubera badafise ivyangombwa bikwiye iyo siguro y'igipolisi yitanyuze benshi bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bavuga ko iryo yirukanwa gihishijwemwo imvu. Dosiye kwa ikaze murano makuru yacu tuyatangure mu bijanye n'umutekano igipolisi c'u Burundi kimenyesha ko cahagaritse abantu baba mu Burundi batabire kuriwe Petero Nkurikiye avugira ico gipolisi avuga ko mu kwezi kwa Myandagaro hahagaritswe abagera ku 138 kandi bakaba baciye basubizwa mu bihugu baturukamwo muri abo hakaba harimwo abanyeshuri 30 baturuka mu gihugu ca Kongo bari basanzwe biga muri kaminuza zo mu Burundi tubikurikira. Muri ano mezi abiri k'umunani no kwindwi Nyakanga na Myandagaro igipolisi c'u Burundi kiriko kirakora igikorwa cyo kuraba yuko abanyamahanga bangaha mu gihugu c'u Burundi bahaba vyisunza amategeko kandi ni igikorwa ca misi yose c'igipolisi muri ano mezi abiri kikaba kimaze gufata no gusubiza iwabo abanyamahanga bashika ku 138 19 bafashwe mu kwezi k'umunani hanyuma 119 nabo bafatwa muri kuno kwezi kw'icenda ni igikorwa kizoheza kikabandanya kandi kizobera mu gihugu cose kuko nabafashwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu mazona ashika kuri 6 gusa no kuvuga mu Bwiza mu Cibitoki mu Kinindo mu Gihosha mu Ngagara mu Kamenge mu Nyakabiga no muri Kanyosha. Aba rero harimwo abakora ibikorwa vyabo vya misi yose bitandukanye hakabamwo mbere n'abanyeshure biga muri za kaminuza aha twovuga nk'abashika kuri 30 bafatiwe mu nzu yo ngaha mu Cibitoki ca Bujumbura muri indwi iheze abo bose rero bose hamwe uko ari 138 bakaba baciye basubizwa iwabo mu gihugu ca Kongo. Nk'aba banyeshure bafashwe usanga bafise impapuro zibaho uburenganzira bwo gutembera muri kino gihugu ubwo bita autorisation spéciale de circulation CPG ariko urupapuro rutabaha uburenganzira bwo kuba no kwiga muri kino gihugu. Gwirukanwa ryabo banyekongo baba mu gihugu gihishije inyuma imvo za politique n'umwihwezo uharanira agateka kazina muntu umushingwamanza Gustave Niyonzima kubwiwe nibitahuritse kw'igipolisi ariho kikibona kwabo banyekongo bagwiriyemwo abanyeshure batagira ivyangombwa byo kuba mu Burundi. Umushingwamanza Gustave Niyonzima ati imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu ca Kongo hamwe n'igihugu c'u Rwanda yo bariko barazira. Ivyo ni ibintu bigayitse ni ibintu biteye agahinda aho mu misi twariko tunegura ibiriko bibera muri Afrika y'Epfo aho abantu bahobwa ngo bariko bakora akazi atarabo muri ico gihugu bakicwa bagaturirwa amakunga abona. Rero natwe mu Burundi twarabiteye ivyatsi n'abategetsi bamwe barabigaya ariko bariko bakora nkabo birukana abakongomani ngo ntibafise ivyangombwa mbega bagiye kubimenya muri uwo mwaka w'ibihumbi 2019 yuko badafise ivyangombwa abantu bahora biga mu mashure ya kaminuza atandukanye ziri Bujumbura n'ahandi hose hagati mu gihugu nk'Ingozi canke za Bururi niho bakibimenya ko badafise ivyangombwa duca tubona rero ko bifise intumbero za politike
nini urahavye n'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda muri ino misi n'igihugu ca Kongo mu bintu vyo gutuza inkozi z'ikibi n'abantu bose ico bita force negative baba bari ku butaka bwa Kongo kugira bigirira ivyo bashaka ugasanga rero hariho amareta mwamwe bitanezera hagaca haba abantu bahogwa bakagwa mu mporero bakagirizwa ko bafasha abarobere batera abarundi abatavugana rumwe na leta ariko kiri inyuma niyo migenderanire myiza uri kurabona hagati y'igihugu ca Kongo iharanira demokrasi n'igihugu c'u Rwanda ni ibintu biri inyuma no kwikeka abo bantu bose ko boba bakorana n'abatavuga rumwe na leta. Tukiri mu bijanye n'umutekano igipolisi cariraye abanywanyi b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi bariko barasenga ku mareresi ari ku mbuga ngurukana bumenyi abadventiste biruka bazimagirika bahunga abapolisi bamwe bariko barabakubita bakwegera hasi umukenyezi ivyo vyabereye Ingozi aho bita kurubuye ku munsi wa gatandatu uheze bakaba atari ubwa mbere igipolisi gikubagura abanywanyi b'iryo shengero muri mukakaro uno mwaka vyarabereye aho Ingozi nyene no mu ntara za Cibitoke i Uganda no mu Cankuzo ico gihe abapolisi bari baherekejwe n'abajejwe intwaro bashaka kwemeza ku nguvu Pasitori Joseph Ndikuriyo ngo aserukire iyo sengero mu kibanza ca Pasitori Lamek Barishinga. Tugiye mu bijanye na politike naho impanuro ziheruka gutangwa mu masengero y'abagatolika ku kugene abanyagihugu bo kwifata imbere y'amatora yimirije mu 2020 ngo ni impanuro zamye zitangwa n'isengero ry'abakatolika kuva na kera narindi imbere yuko amatora aba ibi bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse yamye ari umukenguza amateka. Emmanuel Nkengurutse akayivuga afatiye ku nyifato y'abarongozi bari mu mugambwe CNDD FDD biyamirije izo mpanuro z'abasenyeri ngo nizigwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Emmanuel Nkengurutse akabona ko nyabuna abarongoye igihugu bo kurikiza izo mpanuro zatanzwe kugira amatora yo mu 2020 azogende neza. Kuva Burundi kwikukira kuva hariho abasenyeri b'abarundi turazi yuko imisi yose bama bafata bagatanga inyigisho ku bayoboke babo bagatanga n'amakete mbere haraho bandikira n'ubutegetsi kuva Burundi kwikukira ndazi ko banagaragaje gufasha arico gituma mu Burundi bukaronka kwikukira arico gituma uzobona yuko Burundi bwaronse independence kandi butarinze guca mu ngwano aho abapatiri babiroyemwe mu Rwanda habaye ingwano haba ivangura ridasanzwe abantu barahunga abandi barapfa ariko abapatiri bavyifashe nemwe neza baranka gufasha abakoroni bafasha ahubwo abarundi barongoye na Rwagasoreruwe Burundi buronka ukwikukira hanyuma rero igihe cyose Burundi bwaciyemwo bagenda baratanga impanuro inyigisho kubihe igihugu kigezemwo muri 65 69 hose baratanze urazi ko Burundi bwari buciye mu ngorane hose baratanze insiguro baratanga inyigisho igeneye kumurikira abayoboke mbere n'abarundi bose ingeno nziza bofata ntibagwe mu isanganya ngo bagende kwankana mbere muri 72 aho haba isanganya ridasanzwe imwe twita ikiza jewe ngiye kuraba tabo vyakahise banditse amakete 3 muri uyo mwaka umwe gusa bagaragaza mbere ho bakifatanya n'ayandi masengero ya Anglikani n'amasengero y'abamethodiste libre irindi rya kane ryanditswe na archevêque Makarakiza wenyene ubwiwe yandikira diocese yiwe gutyo iyo hageze imisi yose amatora bamba bandika barabigize Burundi bivugira muri 65 muri 1993 ibihumbi 2004 ibihumbi 2015 n'ubu rero barasubiriye
uriko rero urabagiriza yuko ataco bahora babivuga ko bijya byose n'ibintu byo kubeshya ni ibintu vya propaganda yabo kubera ndaguha insiguro rero ijya ntwaro yanka umuntu wese yaba yitwa nde umuntu wese atavuga nkuko bavuga yoba afise icyumviro kumbure bidasa cyangwa ngo aseru icyumviro kitaza gishigikira ivy'iwabo iyo rero habaye abantu bakebura baca babiruka nyuma hagomba kubatoteza. Tukiri mu bijanye na politike nyene dusimbira hakurya y'igihugu cacu muri Tanzania ingingo yafashwe ntiratangazwa icese ariko abayobozi ba Tanzania bo barahinduye ko batagitahukanye ku nguvu impunzi z'abarundi mu gihugu cabo muri bukako leta ya Tanzania yari yamenyesheje izo mpunzi ko zizotahukana ku nguvu guhera kwigenekerezo rya mbere gitugutu no kuvuga mu ndwi iza abatari bake kwisi bakaba bari bateye ivyatsi iyo ngingo dufatiye ku nkuru ziva i Dar es Salaam iyo ngingo yahinduwe inyuma y'inama yabaye hagati ya HCR n'ubuyobozi bw'igihugu ca Tanzania bavuga kuri iyo ngingo. Nayo urunani ngo bashingwa manza baburanira abakorewe amabi akurikiranwa na sentare mpuzamakungu Kavib ruri kumwe na radio Inzamba agateka kawe baratanguje isekeza kuva kuwa 21 Nyakanga umwaka wa 2019 rizomara ukwezi iryo sekeza gitiriwe uburenganzira bwawe rizoba ari ryo gusigurira abarundi ibiri mu mategeko mpuzamakungu na cyane ayagenga umugabane wa Afrika la charte africaine des droits de l'homme et des peuples mu kirimi c'igifaransa kubwugo umushingamanza Gustave Niyonzima icegera c'uburongoye urunani Kavib iryo sekeza ni ryo gukangurira abarundi kugira bamenye amategeko abagenga na cyane muri kino gihe mu gihugu harangwa ubwoko bwinshi bw'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu tubikurikire no kugira duhamagarira abarundi bamenye amateka yabo bamenye uburenganzira bwabo n'igihe ayo mategeko yobaho nyanzwe bamenye ngene bashobora kuvyifatamwo bakitura amasentare mpuzamakungu yashobora kubuzuriza kanatsinda twabonye yuko ayo mategeko menshi tubusiriko turasigura nivyo harimwo amwamwe usanga ari mwibwirizwa shingiro bikaba vyanditse ariko ntibije mu ngiro ivyo tubigize mu gihe himirije amatora y'ibihumbi yo mu bihumbi 2020 aho agateka kazina muntu kahohotewe ku batavuga rumwe na leta ugasanga ingoro z'imigambwe zabo zirasenyuwe ku munsi bakagenda mazima yonge bamwe ari byo bita disparition forcée abandi bakicwa assassinat ciblé abandi bakaborezwa igufa ni muri iyo ntumbero hamwe abantu batekewe n'ubwoba bakagirizwa ko bariko bagira amanama mu kinyegero atari byo bagahobwa ivyiyumviro vyabo rero ivyo biza bisa no gukangurira abo barundi bamenya amateka yabo hama twamire hakirikare twamire amakunga bibone hama nabo bazomenya ngene bashobora kuvyifatamwe mu kwitura sentare mpuzamakungu. Iryo sekeza rikaba rizosozerwa kwigenekezo rya 21 gitugutu itariki izohura n'imyaka 33 izobiheze hashizwe imungiro ayo mategeko mpuzamakungu yo ku mugabane wa Afrika hari mu mwaka wa 1986 mu kurangiza ano makuru yacu ihindagurika ry'ibihe riba mu bihugu vya Afrika ahanini ritegwa n'ivyuka bija mu kirere bivuye mu mahinguriro ava mu bihugu vya rutura bivugwa n'umuhinga mu byo gukingira ibidukikije Mamer Sabushimike kubwiwe inama mpuzamakungu yo gukingira ibidukikije iriko ibera New York muri leta zunze ubumwe za Amerika izotuma abategetsi bo muri Afrika bariyo barahura ubwenge murantunge bw'ukuntu ibihugu biteye imbere bikingira ibidukikije tumukurikire. Akamaro kuri Afrika k'inama ya ONU y'abakuru b'ibihugu iri kwirabera i New York ubwa mbere nuko umuntu yovuga hanini yuko ihindagurika ry'ibihe muri Afrika harimo n'igihugu cacu c'u Burundi biterwa n'ivyotsi biva mu mahinguriro y'ibihugu biteye imbere
mu bihugu vya Buraya, vya Amerika, vya Canada, vy'Ubuyapani n'Ubushinwa. Ivyo rero bikaba biva mu vyotsi vy'amahinguriro y'ivyo bihugu, mu vyotsi bivuye mu ndege zinyurangana mu birere vy'izo mpande, mu vyotsi biva mu modokari, mu vyotsi biva mu mafrigo, mu vyotsi biva mu mavandirilatere, tutibagiwe na vyose biva muri ya miriro ya Nyakanga, aho twokwibutsa ko n'ubu ishamba rikuru ku isi yose rya Amazon rikiriko rirasha. Ivyo vyose rero vyose bica vyanduza ikirere co muri Afrika, tukaba tuguye mu mporero, iryo hindagurika ry'ibihe rikaba ritanguye kwigaragaza. Naho nyene no muri Afrika hariho ibice bikeyi bitosagiza ico kirere, ihindagurika ry'ibihe rikigaragaza. Akamaro rero kuri Afrika k'iyo nama nuko iyo nama ikabuye abakuru b'ibihugu bo muri Afrika be n'abakingira ibidukikije muri Afrika ko bategerezwa gukinga no kurwanya iryo hindagurika ry'ibihe. Akandi kamaro Afrika izoronkera muri iyo nama nuko abakuru b'ibihugu nibafata ingingo zo kugabanya iyo myuka, Afrika nayo nyene izobironsa koyoko. Kandi kamaro nuko abakuru b'ibihugu n'abakingira ibidukikije muri Afrika bazoba barahuye ubwenge bw'ingene abo b'ibihugu biteye imbere bakwirikije mu kugwanya iryo hindagurika ry'ibihe. Hanyuma ibihugu rero vya Afrika bice vyisunga ubwo buryo bwa kijambere, ubwo buryo buteye imbere bwo kugwanya ihindagurika ry'ibihe. Ibihugu vya Afrika rero navyo bibishire mu ngiro. Akandi karorero Afrika nyene izoronkerako akarusho ni gukurikira akarorero k'igihugu c'u Rwanda kigiye gukoresha amamoto electrique aho gukoresha zirya moto zirya pikipiki zirekura amagaze yononera igisenge. Nayo umukuru w'igihugu c'u Rwanda akaba ari muri iyo nama. Nukuri no nkuru duce dusozera ko ano makuru yacu, ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho butaha.